jewe yaje mu Kavumvu iwacu ndi umwarimu nigisha mu Rutana abanyeshuri mugabo twebwe twagenda dusengewe tubihanisha turavuga butumwa. Hanyuma rero twarakoranye mu Kavumvu iwacu tubana neza amahoro. Ishengero mu Kavumvu ryaramukunda cyane, yari umuntu w'igikundiro rwose. Iwabo twaragendayo kumuramusa turakavuvu, aragenda ku mugoroba twarusubirana, twararanye iwacu yaje iwanje, jewe nari mfise icumba ncangenda tukararana, mukenyeza gisigana wenyene. Twaragenda tugatemberana mu mwonga, ibigori vyeze tugasoroma turi babiri, tukaza twokereze. Nta muntu n'umwe nomenya yo basigaye kuvuga ibyiwe kuruta jewe. Narakoze no mu Kavumvu ndi maître en chef. Hanyuma rero nawe yigisha mu Kavumvu nyene, twarabanye igihe kimwe aragomba Imana iramugarukira kure, agiye gupfa mpagatapfuye. Ndagenda ahantu yarari turasenga Imana yamugarura. Igihe cyo cyari bwagere arashishikara abaho kugeza rero icyo gihe cyose yagenda ikiremba k'umusiriveya. Jewe ndakizi neza ko turi kumwe, nta kinodo nodondora ryorenga ibyiwe sinobiheza jewe ngaha, nabiwe bamwe bakuze barabizi. Hanyuma rero ya mukenyezi wanje twarajyaniwe muhira Gisanze, nawe yami wacu nta nshuti yafise mu Kavumvu ngira ngo yasumbi wanje. Hanyuma rero mu gihe nahamagarwa kuzino, nahamagawe 73 mu kwezi kwa11, niwe nahaye ntigenda uvugira uko mfise umuhamagaro, nuzuye mpemu yera bikomeye. Hanyuma rero aragenda arabivuga, abivuze jewe baca bandungika kwigisha ijambo ry'Imana ku mashuri 2 Kajoni na Gatabo muri komine Rutovu na komine Bururi, nigisha ntajyana umuje nama numwe. Nawe rero niho baca nayicezigama avuyeho je none asigaye Bureza. Hanyuma rero barasabagira. Hanyuma rero araza mantaraza ngiye rero aho nawe yashitsino yaje, twaravuga ingene yaje no twose ndabizi mu mabanga yose, ndabizi ingene yaje umunsi bazana ndahaza baziye ku munsi mukuru ngaho kurya rusengero rutoye rwa hariya hepfo njya ruzovuga abanyeshuri Bibiliya. Nijya nzu twararamwe abo hambere barabizi. Hanyuma rero baraje n'umuhisi umungere wa mbere waha bati wowe turazi ko ufise umuhamagaro ngo tugende. None mwe kumurabashinga ntaye noti ishengero nkabakurikira mu Kirundo ngo nuko nahamagaye na murindi mbe noshira mu Kirundo gahamagawe n'Imana ngacangenda umva n'umushinga ntaye baca barandeka. Hanyuma rero ndashishikara ngeze igihe kigeze rero ndarota Imana imbarira ngo ndota banzungurutse. Hanyuma rero bariko baransengera bari mu kezi n'umunsi barandungika, bari abizi ko Imana yampamagaye inshuro 2 kose mbaza umuhamagaro wanje yoja kumera igihugu hariho. Yarabizi yabyumva muri mpemu yako navugisha akabisobanura. Hanyuma rero ntabaranse umungere kiremba wa mbere ati aho watemegere ndibuge wagenda. Hanyuma rero baca baransengera umunsi niho bandukira ikajo, ariko mu nyuma nchandaza umuhamagaro bandukiza nchanza namusanze ngaha umupasiteri wenyene, turajanda gukora mu Cindoyi ndagaruka ngaho sai wenyene hapa twaronka umupasiteri wa mbere ahise. Hanyuma rero turashika turakora ibikorwa by'Imana ngaha, turakorana kugeza mpamagara kuja tuba pastori ngaha dusenge turi bano bwa mbere. Imana yagize ubuntu turacariho, abandi ugwari gwafuswe turacariho twese. None rero natwebwe nta wuzi uzoha gutangura
oya aha tuzohava tugenda none rero umureme twahuma tubaremeshe umuntu wese afise umubiri atari Imana igize ubundi ikatujanisha duduga inzira naho iyi nzira nyene ubona aciyemo nawe yari umuhizi yakiri muto ndamuzi neza ndabangutse cyane kandi akerebutse kandi umushinga ntaye kabisa ariko rero urabona mu mubiri naje ndo hanyuma yiwe urabona ko ryakarigenda siko ariko Imana dufashe usengeranire ntagiye numwe muri twebwe nama nsenga Imana nijo naramwibutse kwa dufise amasengesho mu mutwenzi je sinagiye nafashe umwanya muremure ndibuka iyo yaciye ibikorwa yakoze ukwihangana kwitanga birango batamarashaki patakiro baida matodoraki amen haleluya birangora cyane kumwibuka ko yagiye none rero nagomba ndabaremeshe ni mureme abagorosi twumvise bonyene batagira imvangi batagira ubufunga kiwanu kwiyorobeka hari ubukizo kwiyorobeka abagorosi bonyene bukuri nibo bazokwanga bonyene Imana ufashe ntage numwe muri twebwe yobaho yiyorobeka ngo agire ngo nuzo no wicuro oya ijuru sibinanga n'umuntu umwe twahuriye n'undi kuganduka ku mukuru w'igihugu Gitega twajanye ngo ari Buraya yambare ngo yumvise ndiko ndigisha ngo nigisha ngo ijuru isi kuja mu ijuru sicoroshe abimbara ngo sumukirizo n'umuntu w'umukuru muri abakuru bariyo hejuru namenye ko ubugorosi atari kujanda cyane ijambo nari mfise niri rivuga ngo hamwe ngo urupfu azomemyozwa ahandi ngo urupfu niko menja w'imperera azoranduka ahandi ngo tweho iwacu ni mwijo abizera rero abakijwe rero abagorotsi rero abakunzi b'Imana abanyamabanga b'Imana nabo bonyene sinzi muri iri shengero ko twese dufise amabanga y'Imana aho rero umuntu wese agenda kwa iyo jambo simbanje kubasoma hajya ni hamwe ni mu ijambo rimwe riri muri Bafilipi 3:20 murahasoma ni iyo jambo nagomba kuvuga twabonye amahoro twabanye amahoro barabiza baha ibyo twayaga twabigororana twese ndabizi hari umunsi byagorana mu cumba twaramo twebwe hirya ndabara abo twarantije n'umusengera ngaha ndagiye hariya tubanze tutunganye ibi bintu ngo twagomba kuzoja mwijo none rero Imana bahezegeye n'iryo jambo ndagomba kuvuga ndino basha amajambo dufise ibitari bikeya Imana bahezegeye turagushima Mana uri Imana ya mbere na mbere yatanguye isi tarabaho yamyeho n'ubuzoheza abari mu isi bose abagoroso bajana abatubaha Imana zobajana ufise ikibanza cyawe ariko turasabira ishengero ryose abakozi b'Imana bose abantu bose bari imbere y'Imana muri iyi minsi n'ubunyene utwemerere Mana uzotujana isi yose udushoboze Mana turabigusabye heza y'umuryango urawuzigamura urinda urawuteramira Mana uremesha ingero ryawe twebwe twese turemeshe izina ryawe rishimwe kubyemeye mu izina rya Yesu amen.